mwebwe mwagiye kwiyicarira gusa iyo muba mubosa ntimuba muri ibiturire. Hajya tuba tubona tuti empo ingana gute yatanzwe muri Burundi, tugaca tumenya production yabaye mu gihugu, itunga ryaduze ringana iki, hanyuma tugaca tumenya tuti mbe abene gihugu barafise amahera, turabe taxi. Tubonye taxi duca tumenya ko abaguzi bariho, abantu barafise ihera, none tuzoyimenya gute? Indongozi hamwe avyumvise akaro kambe tuhaze tuzane ya conscience bwa buntu tuzoba tuburosa. Uwumva yuko ari umukene akora muri leta, ndamusabe yitahira ubunyene aje gukora utwiwatunge, kuko itunga ririyo kabisa. Hajya abasitanteri benshi baratovya ry'amakoperative mu mitumba. Hariho umusitanteri yari Nyabikere, ikoperative yose yitwaye umuriyoni kugira ndavyemere ntwara umuriyoni, tumwirukako ko ntari mfise ubutegetsi bukwiye, nari secretary general y'umugambwe mugana amenya amakuru, gaca narashengeza. Abo nyene bari muri administration publique bazi yuko umushahara ni bonus kugira akore no kumuhemba. Muri kano y'amaso mwibaza ngo sivyo mvuze umushahara muze ngenda birabiyo muri kumugira bije. Umushahara ni bonus kugira ukore babanza kuguhemba. Muze murabe ahasi mbonye ivyo mwafishije mbwira kugirisha inama bisaba ngaha, kuvuga ngo tuje mu nama bisaba ngaha, muga mwabihaye amahera tu ntimuzobikora mudahembwa ubugira kabiri. None muhembegwa iki? Vuga ujya mushahara c'est pourquoi faire, ce n'est pas pour travailler. Pourquoi alors demander d'autres frais pour travailler? Uja jende gasomborotso umunsi umwe ni mubanze mwikure mwico kintu yuko ari mwe mwica mugakiza. Menya yuko bijya bintu n'ivy'umwene gihugu we wagiye kumuserva udashaka taha, ubundi abikeneye iyo patriotisme akeneye gukorera bene gihugu aze. Ucuva ngo no camfa ngo nobaho gute? Warize ukananirwa gukora utuntu tumutunga umuryango. Nane wiza amashuri yitwa gwiki nuti kandi murazoraba abantu barira ko bashomye babuza akazi nabize, ubutize ntavuga ko ashomye. Erega kajya nakaroge nakogene ibuntu niho butakarira mwishure. Ndiko niga ndonye diplome, nturiko wiga ngo ukabure bwa bwenge bwawe. Umuntu wese avuka afise ubwenge, nta numwe atagira ubwenge. Uja kwishure kugira ngo ubwo bwenge bwawe bugire performance. Mugabo uhejeje amashure ugasanga urusha ubwenge naho ndatize. Niho usanga bazi gutunganya utuntu twabo, akamenya hakuri tunga. Mugabo wiza azi yuko azokura itunga kundi mugabo. Nta mu employé yegera tunga, mu employé rero gacu tangura kuvuga uti je rero ngiye muri service publique, ngiye gusukurira abantu, singiye guca ingero. Hari ibihugu kugira umukuru babanza kuraba itungo office kugira abone yuko utazobatire. None twebwe naboro bagiye kurondera ubuzima, n'umushinga amateka kanka komanda ihera kandi azi yuko abene n'umuderege abene gihugu batumye kubaserukira. Wewe yumva ko agiye kuronka ubuzima, ikindi gituma arico nico nkomoko y'ibyo biturire. Hari ikindi kintu nabonye ngaha, abantu benshi cyane cyane les cadres de l'État, aba bari nommés par ordonnance décret, abo nyene bari muri administration publique bazi yuko umushahara ni bonus kugira akore no kumuhemba. Muri kano y'amaso mwibaza ngo sivyo mvuze umushahara muze ngenda birabiyo muri kumugira bije. Umushahara ni bonus kugira ukore babanza kuguhemba. Muze murabe ahasi mbonye ivyo mwafishije mbwira
kugirisha inama bisaba ngaha kuvuga ngo tuje mu nama bisaba ngaha muga mwabihaye amahera tu ntimuzobikora mudahembwa ubugira kabiri none muhembegwa iki vuga ujya mushahara c'est pourquoi faire ce n'est pas pour travailler pourquoi alors demander d'autres frais pour travailler ujya jendi gasomborotso umunsi umwe twari turi mu Ruyigi mwijoro emwe turiko turahekenya freedom mission kabisa hama je ndavuga ntibasha ni hagati yacu entre nous tubazanye kubera iki baduha freedom mission tugiye ku kazi tubazanye kweki baduha freedom mission tugiye ku kazi kandi duhembwa uwireguye yavuze ati umviriza rero ndakubwire ati yari umusore ati nk'ubu je yo tambwira nze mu Ruyigi ubu mba ndiko ndiganirira na fiance wanje bambujije kuyaga na fiance wanje ati bateza kunyendaminiza ati freedom mission niendaminization niko yacanze sigura oya none mbwira uri ku kazi nivyo nyene wagenewe gukora ivyo nyene hanyuma nena babwiye nti yego nivyo ndagutumye uri umukozi wanje ndaguha igitoro nivyo ndaguha igitoro kutaraye mu nzu ndaguha hurara none iyo uguma ntiwari kurya iyo uguma muhiri wawe ntiwari kurya rega nutwa duto nyene ni ukurya ibiturire rega naho bitagurira tube tuza turiyumvira buke urumva kako narakabajije uko bisanzwe mugura azokumviriza zana ama freedom mission meshi urazokumviriza abo bakozi ba leta nta numwe uzobona bose baraba depasse ntibigera baraba rosette baze burabe andiko ndabahamagarira kugira ngo twumve ico turi nico dutegerezwa gukora igiturire cya mbere cyamuka muri uwo mutwe umeze uko ndabwira je ntibashiza ngo njyawe n'abamushize heza je ntibashiza aho ndya urogoroye mbonye minisitiri wa finance finance nabo nyene sinzi uyu kuko twakoranye byinshi turiko turondera iyo transparence bavuga turara kw'ijoro ariko je ndazi neza ko abaminisitiri ba finance bakera bari bazi ko cya gigiga ari gwabo muri bije bazabara ngo wenda kwatsaya ngo ndagukataya wenda guhaya umenga ni gwiwe minisitiri ya finance ntigera imenya ko kijya ari kigega cy'igihugu bamujeje gusa kubungabunga bamujeje gestion mukara yigira nyene nkuko umenga cyagiye yacu igihugu ni gwiwe aho washaka kimu washaka aho dabesha abashikiragaje urazigere bubaha minisitiri wa finance bagenda bunamye hari umusoda baza kumukubitira isaruti kandi abashikiragaje bose ga ngiye kwa mama Nyarurire bitwa ba mama Mahera ba papa Mahera nibabanze nabo nyene bavyumve hajya amahera sigwabo sayo muri minisiteri ya finance uwumva yuko ari umukene akora muri leta ndamusabe yitahira ubunyene aje gukora utwiwatunge kuko itungarira iyo kabisa itunga ugiye kwikorera ivyawe je naragiye imayuyu hari mu kumunani bariko barambwira ngene ngo musitantere wa mukikiya ke yarambwira ngo mutama ngo yaje sinidoga mu bene gihugu banje ntigute anyereka ngo urabona nkabajye bari hake ngo hajya nta numwe abuze ibihumbi 300 mu mufuko hayi banteka nje kumviriza cyambwira ngo ujya urabona gujya ngene ubona umengana umusore adujya iruka kugura inzu mu gasekebuye none amahera ntibayaronka gute
ngo urabona ubu ngo n'ubutagira itongo ngo acaronka akazi ko kurima bakamuhemba ati haje nta numwe atagira amahera ubu yababwira amahera yuzuye gaha mu gihugu hagati namwe murayabona noneho niyo muri ko muratembera ubu umufonctionnaire w'Ubujumbura ubu yadoze baramutekerera amanutse hanyuma n'abafonctionnaire bamaze kubimenya ndazi kuno munsi bamerewe neza ababimenye hariho burya leadership ni ikintu gikomeye ndibuka ministre wa agriculture akiri gouverneur umuntu ze Karusi yarafashe ingingo ati nta numwe azosubira kotsa ibigori ngaha kwibarabara ndase nta numwe azosubira abafonctionnaire bamwirukako none wewe uramatari none twebwe tuzoto nta kagori rero tukirya nta kagori kabise genda muri miwanyu niko yababwiye yinyisho we wararimye wawe biranga bace baja kurima abafonctionnaire bikarusa genda bandabe utagira imoto nini baramutwega utagira imoto urashobora gukora akazi ka leta ukongera ugakora n'ibikorwa bisahiriza umuryango murazogenda ibugande murabe saa 10 kububare mugende murabe muzosanga bari mu kabare ku murango habona muzosanga abanyamahanga bagiye kurangura ibintu abaganda abafonctionnaire banywera he abafonctionnaire b'abaganda banywera he ucugenda saa 2 y'ijoro ubasanga mu kabare bavuye he bavuye ku kazi icambere yabanza kwiruka muhira muze murabe ingene abaganda bubaka begereza kwibarabara kugira asigaze mu kigo uzosanga hari amajardin ari imboga uzosanga hariyo utuntu yoroye udukoko inyuma mu kigo hajya avuye ku kazi agenda ariruka hanyuma agakora utwo tuntu twiwe hajya bwije agaca yoga agaca agenda rero kwibare ibugande natangaye nsanze bari kwacuruza saa 6 y'ijoro ukabona abantu bari kwacuruza impuzu kwibarabara cyavuga none bararonka abagurira ngwe ngo hariho umuntu abavuye ku gikorwa hanyuma agaca hitaragura kuko atarose umwanya wo kuja ku isoko na mu Burundi nataye kubibona je ni mutabona aba banyagisagara muzosigara muri aboro abitwa aboro rero aboro atarabakene aboro mu gisagara ngahariya hepfo mu kumoso nyabitsinda isoko isigaye irema mu sitanda atavuga izifirimbi mwijoro saa 3 y'ijoro usanga isoko iri kwirarima nyabitsinda hariya mubona ukabona umutama kazashoye igitoki saa 1 y'ijoro umutama kazashoye igitoki saa 1 y'ijoro mbwira nkaho hantu amatara ubu niho sinzi ko arakuba bari bambwiye ngo irwizibira amatara zobashitse nta matara hari udutoroshe none abantu barema isoko kudutoroshe mwijoro bafise amatara bizogenda gute muzosanga abantu baratunze namwe mwishinga ngo tuzobarya igiturire nibaronka amahera menshi turonke aho turya igiturire nama bashaho ndababwije ukuri ijya komite nationale ni jewe basha ntimuje kure nije zoyirongora kugira ntagira bazogira ubwoba ngo ntibarege bazorega kandi tuzobahana uduhere ku mutumba turereke na mwarimu agigiturire hajya murazi ko abarimu agibiturire birateye n'isoni bijya bavuga ngo abakobwa bideribera si biturire abavyeyi baragemura kubera iki ntituriko twiga turondera turiko twiga turondera igipapuro ariko je sinabivuga sinzi gitwa batavyumva je mbwira muri mwese umuntu murumva ngo bagiye kumena inzu burya ni dogiteri ngo giye kumena inzu ndabwibe diplome kuvuze ko ari itunga uru diplome fata uri dogiteri engineer fata ujya uru diplome rute mwibarabara turabe uguza kugwiba mugabo aragenda kwishuri yinaka kaminuza yinaka nta kuntu mwonyibira diplome mukanyandika kwizina mu mutwe nta kiriyo mugashaka igipapuro bajya abana tutabigishije yuko agiye kurondera
atagiye kurondera igipapuro bazokwama batirisha baheza atana kimwe batumarira bashyitse mu buzi bwa leta. Aha n'abafonctionnaire dufise ataco bamaze. Perezida wa Cour supreme nta magistrat azi exception ya article 33 ari code civil livre true. Yakubwira ngo je nakurikije amategeko. Ngo les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ce qu'ils ont fait. OK. Et les conventions illégalement formées ngo ntavyo twize ngo kandi ngo article ntayo mbona hanyuma ngo je naruciye uko ndagwumva yarize droit vraiment no mperuka kubona abajuriste vraiment ibaza abantu babiri barivye bakazurumana bagaca baza kuburana umucamanza agafata umwanya ukwiye bakazana n'ivyabona arabasuma babiri bazurumanye ivyo bivye amabomva ngo ndabeshe nane jewe abo dukorana muri presidence baranze ntushaka kongerera note ngo nsanze ari note imwe yo kwikura utari capable d'analyse ndakwandikira ko ndakubwira nti iyi note n'umwana muri 6e primaire yo ikora abona nyene ko ntavyo ushoboye urazi ko nasanze ari abafonctionnaire je musi mwenzo bigira kuko bahora bazo barambwira bamwe ati basi kugira uvyemere uzogirisha inama ucu uvuga ngo wewe fata konterandi uze guca uyimpa duhejeje inama. Un fonctionnaire de l'État qui n'est pas capable de faire un compte rendu. Ntibari mukumvise ibifaransa ariko aravuga ibifaransa akavuga igifaransa cishi. Oh, il est intelligent, il parle bien français. Hein? Parler bien français, c'est l'intelligence. Kujya guraza avuze icongereza il est très intelligent. Intelligent comment alors qu'il n'est pas capable même de subvenir à ses besoins élémentaires familiales. Ataroso umuha adashobora kubaho. Je nabonye umuntu ubona mugani baza ko ari igiturire vyose. Ntituri ku madosiye y'ubutare. Abantu nibagiye bakiyimbira biba ubutare bajana bagurisha ayo madevize agaherayo. Ni wiyumvire abantu bimba ubutare code minier nayibasiguriye neza nza mbona uje kuburana ngo ahantu hanje ngo nije nahitanguriye ngo nije nahiboneye ubwa mbere haba ndamubaza nyereka uruhusha ufise rwo kwimba ubutare ngo nije nahiboneye ubwa mbere umve nani ngo rero ngo none ngo abajene bapayeje ngo baciye baza kuhimba nza mbona bangiriye note ngo turavye ngo uyu ni wafise rezo urumva ntibigeze bamenya ko abajene bapayeje arabakozi ba leta. Iyumvira umuntu umwenteretiwere nama nabisiguye uwo mugabo leta ninde erega leta ituma le secteur privé jewe ndi mu privé na uri mu privé nundi ndi mu privé no mu privé ituma le secteur privé kugwiza ituga kugira ngo turonke amakori n'amatagisi dushira mu hiyega ca leta. Leta rero ko bakora ikintu directement ituma bande ituma barundi nyene uwo muntu aremeza yuko urumva hahanganye cooperative ngo y'abajene bapayeje ngo nuwo mugabo je ndabwirana ahubwo mvuga uwo mugabo ahanganye na leta ku butare bwa leta uyumvire none nkaho note yayimaze ko nk'amasaha nkangahega biranka ko amenya ku butare ari ubw'igihugu leta iri kwirimba uwo muntu ariko ahanganye na leta kuko ujya n'umukozi wa leta bakanga kubibona kandi n'abaintellectuel ubwo bujuju buri mu mitwe yacu nibwo butuma turya ibiturire kuko nitubona aho twokura ubuzima tutabukuye mu mufuko w'abantu. Ico ni cyambere je ndabwi tuca ubwenge rero ico nitwa dushaka kwandika igiturire tubaze duca ubwenge umwe wese amenye ko ategerezwa kwibeshaho naho mubigwanya mutabigwanya abantu banka ku mukozi wa leta ashobora gukora ikindi kintu akote ajya amasaha 8 yakore
muri leta mugandi munanu exploit arivo ngurumva ngo acha umusuma nabibonye navyo nyene gituma bacha umusuma nabibonye erega no gukora birama mu transparency je mwarumvise ndiko ndidodomba jewe narimye ibiraya nimbura ico gihe nari nimbuye itoni 280 hanyuma nije ibiranzo bishora hehe umukozi acambwira turazi uzi namakuru mu Rumonge niho isokiri kandi nivyo mu Rumonge ntibarimo ibiraya nibagira ko gukura ibiraya igitego bicara mu Rumonge itike nageze cyo bita economy bet mugabo nakwicirwa naho nyene kubera iki urabona twatugozi ngo hard taxe communale umuntu w'umuproducteur atanga taxe gute jewe banyatse taxe nategeza gutanga ikori kuko ni impôt sur le revenu mugatwebwe rugaca dukofonda taxe na impôt ndazi nabo muri finance hari abatazi carico taxe batazi na impôt carico jewe banyatse ntuze taxe normalement bari kunyaka impôt kubera tuzi pourcentage ya impôt jewe ndavye ngasanga ndayishimiye Evariste yatanze impôt imiliyoni 5 kubera nzi pourcentage ncamenya production yagize ndashobora jewe kwanaliza nkabona itunga ndayishimiye Evariste afise nifatiye kuri impôt gusa ndane sivye cyase nizi ibiharuro sinize economy sinize iki ministre sivye none pourcentage ntizwi none jewe narishe umuriyoni ni dufate ko ari 18% umuriyoni gare 18% none wumva nanje na produire combien taxe yerekana pouvoir d'achat c'est l'acheteur qui paie la taxe mukazibona umudandaza arayigumije ari umuntu yarajejwe kwakira taxe akayijana mu kigega ca leta kuko ni y'umuguzi muze murabuza wumva umudandaza ariko ari doga urumva ngo taxe ni gwiwe hidoga umudandaza aho kwidoga umuguzi kubera iki mwebwe mwagiye kwiyicarira gusa iyo muba mubosa ntimuba muri ibiturire hajya tuba tubona tuti empo ingana gute yatanzwe muri Burundi tugaca tumenya production yabaye mu gihugu itunga ryaduze ringana iki hanyuma tugaca tumenya tuti mbe abene gihugu barafise amahera turabe tax tubonye tax duca tumenya ko abaguzi bariho abantu barafise ihera none tuzoyimenya gute indongozi hamwe avyumvisa karo kabe twaze tuzane ya conscience bwa buntu tuzoba tuburosa kandi mu bisanzwe rijya zina ubuntu abantu bararitwivye burya ryari ry'abarundi kuko abarundi uze wumvirize ngo ngirira ubuntu ngo yamugiriye ubuntu n'umuntu w'impuhwe umuntu afise ibigumbagumba hariho umuntu atagira ibigumbagumba so umuntu atabona ko umuntu agowe akwiye kumuserva ntubura umuntu mu bisanzwe uri umuntu yo mupfaso ko mbona wahagaze ngaho umwanya muremure nibiki yego je urumva narindindiriye umudeje wo ngaha none ntaraza deje sindamusize muri restaurant ahantu ariko ari inwe ricayi n'imirete myinshi nishi ugacuvuga uti mbega nta nimero yiwe mfise deje erega hari abantu bakurindiriye ngaha bwabone naho wicaye ngaho aho ni mu masaha y'akazi saa yinega ufise ubuntu n'umuntu afise des sentiments envers l'autre namande babwira umuntu harimo ibintu bibiri harimo umuntu adapfa n'umuntu kibumbano iyo bavuze ko umuntu yapfuye agenda nta buntu abafise ngurya yapfuye agenda nta muntu harimwo nico gituma ubuntu mu Burundi niho tuzi gusigura ubuntu icarico kuko turafise n'ama expression yavyo ngo yapfuye agenda nta muntu harimwo n'umuntu atakigira santima nimwe none rero
kugira ugire santi mu gambere urumva yuko ni waba uri muri service publique ubonye umuntu yo ndakwakire gute ngire gute naba munsi amuganga ambwiye yuko atarenza abantu 26 ku munsi kuvura none hanyene urasiga indembe ngaho ukitahira tego ati ne ko ariko bimeze muganga vrema abaganga nibo bapfumbatisha ubuntu muzobana n'umuntu ashi ngujya n'umuntu kabisa abarundi jewe baki abarundi kuko ntibazi kugira publicité y'ivyabo ubuntu byazawe na ntuzeye umwe yari muri Verite Reconciliation Desmond Tutu niwe tawe gupublia ubuntu ariko aravuga muri Afrique du Sud vya apartheid biki yuko kugira ngo ibintu bishoboke ko ari kugarukana ubuntu je ndumviriza bica bira developer ngo je suis parce que tu es ngo bariko bara définir umuntu ngo no umuntu n'umuntu afise sentiment ni wafise ubuntu murazoraba Imana yatagwe kubumba umuntu genda soma Bibiliya cyane yaratangwe iramubumba ishira ngaho mu gataka iramubumba ishira ngaho deuxième phase ikimuhuhiramwo impemu z'ubuzima acaba umuntu muzima nuwo muntu rero bujyasa n'Imana none uciye wibaza uti mbe umuntu n'umwirabure bambe Imana isagute ko yavuze ngo tumwishushanyeko Imana n'umuzungu n'umwirabure mugabo hariho umuntu kibumbano n'umuntu rero umuntu bwa buntu dusangiye twese ari zijya mpemu z'ubuzima Imana yagushizemo nizo zitumugira santima umenya ikibi n'iciza niho umuntu acamenya ikibi n'iciza werere iyo wize iyo wabaye umuntu yateye imbere umuntu novuga ni éclairé ku buryo ubuntu bwawe waramaze kubugaburira urabugaburira la science kubera ivyo wabonye experience des autres usoma ibitabo usubira uraba abandi byo bakoze ingene bimeze kumburi kugaburira wa muntu ari muri wewe niho rero uca wumva santima ukumva uti je sinotansiga abantu ngaha ukumva yo aba bantu bazembagira kubona uva mu cankuzo kazuriruka ibujumbura ngo uje kurondera ministre nta kuntu no basanga yo mu cankuzo nkabagabaniriza urugendo ko jewe leta yampaye imodoka kuko inyamodoka niyo ujya mwene gihugu niwe yayiguhaye ugaca uyifata ukiruka mu cankuzo no cuvuga ngo banze umpe fredomis umwene gihugu uramusanga hari yari bavuze bati kuva ibujumbura gushika mu cankuzo ni kure dushire kapitale Gitega muri centre kugira habe hagufi mugabo gasanga nituzojayo Igitega ni kure naho nukugira gushikire vyoroshe wa muntu ubwo nibwo buntu nyene tuje hagati na hagati kugira bose tubashikire vyoroshe hanyuma ukavuga uti no n'Igitega urazi kugenda muri commune Gisagaraga bashaho urazi ingene ari kure tugire decentralisation ngira mu representa muri Buhumuza azoce agera vya bibazo nari kuja kugerayo hanyuma nzokurikira na raporo uvuze decentralisation ngo decentralisation barayikunda ari kugenda gusa gutya uvuze gwihera rigende mu ntara aba ministre bose baca bapfa sindabivuga muri ngaha abashikiragaje uvuze decentralisation barapfa ni nkuko banize amahirura yabakuyeko ni gwawe sa yabene gihugu ndibuka igihe twavuga ngo fonike bayihe 15% kugira ngo abariyo yapuye amakomine abavyase bambere ni muri finance impossible ku nguvu biraba hanyuma muri fonike tutoya twabaye fonike nayo icirya reka tuyajane mu commune direct 500 millions par commune yo fonike yararize ubwa mbere aratamvye bayihaye abavuze bati yarugike mu commune ba musitanteri nabo baca baravyina bahereye barya bonyene natwe turashikiriwe
hewe barayahekenye muga genda muraba amaproje yose yacikiye hagati tubibonye turavuga tuti no aya mahera ariko apfa ubusa bariko barayarya aha nitwajana mu iterambere ry'abene gihugu ku mitumba yo za 10 million ku mutumba bamusitanteri hoho babivuze mu nama ngo rega y'amahera yacu barayatwaye yari gwawe se abene gihugu hajya abasitanteri benshi baratovya ry'amakoperative mu mitumba hariho musitanteri yari nyabikere ikoperative yose yitwaye umuriyoni kugira ndavyemere ntwara umuriyoni tumwirukako ko ntari mfise ubutegetsi bukwiye nari secretary general y'umugambwe mugana amenya makuru gaca ndabona narashengeza neza ukumva ko musitanteri atumva ingene abantu boja muri development ari musitanteri je mvuga makayi ivyo mba niboneye igihe rya politiki ya decentralisation sije natawe kuyerabora nagiye inshuro zitatu muri conseil des ministres abaminisitiri baranka barayirojeta je ndavuga none ko tuvuga tuti demokrasi ni intwaro y'abene gihugu iharanira abene gihugu nyene none itunga ryabo niririmwoga itunga rusange si ry'abene gihugu kandi nka muhava mu bako ntariko ndigisha kugwanya ibiturire na malversation ntimuca mwumva ama strategy mwokora kugira ngo amahera y'abene gihugu abaramire yego baza kubona ingwara ukayibona ico gihe naragiye ndabwira umukuru w'igihugu none ko tuvuga ngo kwegereza ubutegetsi abene gihugu buzobegera gute ko mbona abashikiranganje bavyase ndabimusigurira ngo ngo burya nivyo bijanye nivyo ntiyego ngogera ungirire note ubisigurire neza canamugirira note ndayimushira hariho abantu bazi ngo umushikiranganje ntashobora kugirira note umukuru w'igihugu arayimugirira neza kugira ngo yeclaire la politique kuko bavuga bati le gouvernement met en œuvre la politique du gouvernement la politique de l'état telle que définie par le président de la République, c'est-à-dire président c'est la définition des politiques, les ministres c'est la mise en œuvre des politiques. Umuministre rashobora kuvuga ati ngira ndamurungikire note kuri iyi politique ndamwereke neza ingene bitonze ndabimuhaye aca bigira gwiwe niho conseil des ministres agiye kwemera ya politique ya decentralisation. Hanyuma duhejeje hariho mperekeza murabizi hacabaho foniki byose nari nahejeje amatexte yose do mise en œuvre ya politique yo hashitse foniki na hariho wasanutse mu bashikiranganje ngo nivyo nari nategereye biciye bipfa kubera iki yumvise ko amahera aragiye ngo nivyo nari nategereye ngo biciye bigenda umva ntitwigira twumva ko ari la chose publique twebwe nk'ubu tuvuga tuti utugire de concentration umuministre hari hamubereye kure hari yijisho giwe riza kwegize kita ya politique mu ntara none hari ministre nimwe dakorera mu ntara gayemwe none nigiki wokora ukikorera mu ijuru uteza wikorera ahantu yitwa mu ntara naka muri commune naka ku mutumba naka none nigiki kubujije yo kujya muntu mubwira utisha wewe uri hagufi ibi bintu urabona bizokorerwa muri rya commune ni wewe uri agapeti ministre uri ijisho ryaje ni uzoserukira biriko birakogwa ira tuze turabitegera ni ibinyene vyitwa bonne gouvernance la bonne gestion de la chose publique hanyuma hagacaza decentralisation umwene gihugu ikomine kiraza kuja kuyiha ivyo idakeneye ikomine wasanga ifise amashuri akwiye wowe ugacuvuga ngo urumva ngo zo kubaka amashure ngo mwikomini barifise nabo bikenereye iki bikenereye aka centre de santé ifo ko mwikomine ari bo nyene berekana ibikwiye gukogwa hanyuma bigakogwa mu kuvuze decentralisation abantu nibumva bashaka abantu bagende mugamahera gume hariya genda nzi uko iyo ministre muri ko muranigana murazoraba ngo iyi mission iziwanze wibaza ko ari iyo mission ushaka nigikoko ushaka ihera ari yakomanye yinza ndabivuga kugira mwumve ko ndabizi je hari akaroro kamwe kandi finance wewe butiratasho murazi ko ndabisoma wewe uranze iyumvire turiko turavuga tutu rero ni budget programme
aya mahera agiye gukora iki, ayagiye gukora iki, ayagiye gukora iki. Ico gihe turiko turabirondera twasanze hari muri 2020 aho twatagura tuza tubona ngo construction ntare house ibintu yinjiye muri 2018 kubera iki muri finance bagira kopikore oya ubu nituvuga uti twakoze ikivi aya mahera yahora ari kuri iki ubu duce tuyashira kuri iki icaheze nk'ubu ministeri yose ikabona iti jewe tubanze dukora iki tugikure mu nzira ukavuga uti jewe ivyo nari nkeneye nk'ubu justice akavuga ati nari nkeneye yuko haba amaordinateur twarayaguze birakwiye mbe murazajya ko amaordinateur justice ikeneye burya ngahariho muri iki gihugu ni mauvaise gestion. Uraza amaordinateur yicaye mu ministeri atari kwarakora kadakomeye murazigena ngana muguzi ubona uwundi mwaka ngo asha ordinateur none ntihari yarayiguze tuvuze ngo dukurikirana amahera agiye kugura iki ubuzi ico yaguze ucufata. Ministre wa finance akiri muri best yari umumenja ashaka ministre cyane muri finance kubera iki ikintu kiwe twavuze gusa tuti tuze turabona amahera agiye gukora iki. Urumva ufise ordinateur we waranditse ni kopikore asha ordinateur uwo mwaka waguze ordinateur no mwaka uzugumugura no mwaka ukurikira ugumugura twebwe rero duce tuvuga urumva ushatse urareka kuyigura ugacuva ko wayiguze aya mahera ukaba yariye mugabije programme amahera agiye gukora iki dutegeza kukibona yo ivyo bintu nepfazanye nibibi natwe turiko turondera bonne gestion de la chose publique. Mbona mwacereje mwese hamwe wese ariko ayitora ikosa afise abo muri societe civile burahiriwe muri ko muravyumva amakosa dufise mwahora rimwe muri atwagiriza muzi ko natwe tutayiyagiriza abamaze kuronka wo mutima w'ubuntu amakosa dukora barayazi kandi barayihanganira. Societe civile biziti bijya bigabo bigariye kuri ibintu vyacu reka dukome induru oyu bunanje dimwo nico turabwira nti tugire comité mixte tuze turevariwa namusitanira ariye bica bimenyekana umukuru mutumba aregarije umuntu nica bimenyekana. Hari igiturire burya muzi ko ibiturire rero hari igiturire mutabona abantu none nk'igiturire citwa igipfukamunwa sigiturire igipfukamunwa kiratangwa mwebwe societe civile niwe bambere muri igiturire igipfukamunwa jewe hari hakantu ngira nigirire yo basha ntibava bandenosaga basha canguha kugira ngo ntumvuge wavunde nosa societe civile barayiha umusaseredoti bavuga ngo natwehebwe yo hajya musitara guhamagara kaguha karengwe ariko arakugura mu bwenge kugira ngo ni acumura ucuvuga musitara acavuga yuko byarengwe yampa ni murajya amahera ucavuga aya musitara ne murekeje musitara nabonye ari mwiza basha musitara sizi cyo mu muhora nawe yaguhaye igifukamurwa kuri kaya karengwe n'aka brochette. Hari igiturire umuntu aguha ico nacize muri droit hari kera twarigana igiturire mugana sanze kirugaye kugira ureke kukirya ni kazisi we nk'ubu wabaye ministre mu kintu fise mwinyungu kandi mbona wewe uzoyinkurako hanyuma ubaye ministre ukazibona umunsi umwe nditoye na madamu n'abana ibaze nani twari tunazinanye mfashe igiseke ndagikubisemwo ikarabira ry'umuvinyu ubu ni champagne nkubisemo igiseke ingata imiliyoni 10 ngaca ntereka ko champagne n'amakazi abiri ya henekene n'ibindi biseke birimwo utundi tuntu kwa kundi nyene muhamugira abamama barazi kugira ikindi giseke kimeze nk'ishugwe tukaca
ndabwira twe twagomba kuzoza kukuramutsa hari umuntu hagiye umuntu aje kumuramutsa gahemwe mu migenzo y'ikirundi twagomba kuza kukuramutsa ukazobona imodoka ba harimwo bya bintu murazi madamu niwe yakira ibintu mu nzu aca yakira akajana mu nzu umugabo nawe aramukanya na wa mugabo aheje kuramukanya gaca baja kwiyicarira ari muri jaride ari muri saro wabateguriye abashitsi baza kuza umugabo aca yiyicarira bakazimana hanyuma wa mugabo agaca atavuga ijambo ati burya rero ati we ntavyuzi igituma naje kuramutsa ati muri sanzwe uri umugenzi gose ati uri umugenzi ati ushima uri umugenzi ati wewe urabona uri umugenzi wa naka nawe n'umugenzi wanje nawe twahuriye hajya mu kabare nca numva uri intore uri umuntu yaga neza ndumva ko ngukunze jewe rero kubera uri umugenzi wa naka nawe akari umugenzi wanje je naravye ndavuga nti reka nze kugutemberera kukuramutsa urabona nazananye n'umuryango n'abana yego n'ubucuti bwatuzanye umugabo ati tweri uri mwiza cyane aho ntaramenya yangata none igisekero si madamu akizi kandi madamu nawe azi ko umugabo babizinanyimwo acavuga ati barya barazinanye hanyuma rero niho muheje guherekeza abashitsi madamu akacavuga ngo burya rero ngo batuzaniye ngo harimo n'akantu ngaha ngo wa mugabo n'intore basha ntacu usavye ubucuti gusa hanyuma nawe hahera amezi 3 ugaca winamura ti wa muntu ntamusubirije mu nkoko no atakigenda nawe ugaca utegura ukaja kumuramutsa ugiye kumuramutsa ubucuti bukaza hanyuma rero hahera imyaka 2 cyangwa umwaka kaza wumva mugenzi nari ndagukeneye ndarifise akantu kihuta no kubwira agashika ati jewe n'akantu bashi ati kandi nta wundi mbona yoshobora kukafasha atari wewe ati akanaka ugacukubitira kuri kwa kuri yaguha kera mwaramaze ko bagenzi dosi y'ikiba gwawe nisubira kubagwiye ikiba basi ntiwari igiturire mu bwenge none ashado conscience mwari muzi ko ari iki ashado conscience gushikaho ubagwiwe mukanywana mu bwenge mugawe wazi ica gushakako nico giturire ukigwanya gute bavuga ngo ntacongya nagenda abwire rero niho bwa buntu buca buza kivuga uti malgré cela je ne fais pas kuko nabandenganije igihugu nabandenganije umuntu uko kuntu voilà niya bwa buntu buri muri wewe malgré cela je ne fais pas nivyo turabagenzi mugabo ngaha akabisa urabona ko nogesera byo bavyibaye nabi je hari umuntu yigeze kuza iwanje kandi yabona ko ndumugenzi ndamufasha gwari urubanza aranyereka neza arasigurira neza nkumva sindabitegera neza nihewe ntiwonzanira ntuze kopi y'urubanza ndavyibonere arazana nsoma kimwe cyose ndamubaza ikibazo en conclusion nkamuramubwira ntimugenzi ntumuntu acira urubanza aragukunda jewe yaba ari jewe naruca nereka nkwereka ingene nari kuruca utudu amanda ya nkaya kabisa none umugenzi je nari kuguhana gutya ntimbere burya je ndabona yuko wari gupfa umupfungwa n'indwi zibiri zose nihiraba none singibi wa mugabo arumviriza hanyuma hera nturumva rero nibyiza wo kwemera kuko urumvije yabaje nari kuruca hamaca mbwira ngo urakoze ntindakoze kandi ntaguhaye ibyo washaka ngo impanuro mpaye zirakwiye kandi ari umugenzi none uremera umuntu arenganye umwenyene uri kurarorera ukunyene jewe rero iyo ucumuye uri umugenzi niho ubwowe
kandi hari ikindi kintu cishe, ikintu citwa ngo solidarite negative. Umugenzi wawe ntacumura. Ico kintu kiriho mu byishe muri iki gihugu. Umugenzi wawe ntacumura. Urumva je nishake ngigiturire, nishake nibe, nibaza kumfata hazo bazoshigikira kuko ndafise abajama bazomvugira. Solidarite negative iyo nayo iri mu bintu vyonona. Niho nza ndabakebura bukebuke. Ndagira ndababwire ntimuze muvango n'abakadere gusa bagira ibiturire. Bose abarundi iwo mutima w'ubuntu warabavuyemwo, bose barafisa ku gatima. Hariho uduka tubiri, je umunsi umwe urazura bugiye mu isoko wambaye costume, ikintu cyagugwa 5,000 ntigica kigugwa 10,000. None burya sobosoma. Un petit paysan, agriculteur, tu y vas tuer en costume seulement. Au lieu de 5,000, c'est 10,000. Parce que l'esprit de bonheur. Ya santima ntayagira. Je bose umwe naragiye, ndabibonye gutyo nca nto muwundi, ntigenda ungurire. Acaragenda mu isoko aragura. Acaranzanira. Uwo muntu yabipfutse neza amenya ngo sinabimenye ko ari urya, ngo sinabura n'2,000 ndamuryako. Ababaye. Hariho ibindi biriko biraba ubunyene bibabaje. Mu mihana. Murabona ku ifumbire. Ifumbire jewe ndumudandaza. Ngenda nkabwira umupeiza. Ni wewe ndabona ko arukeneye imifuko 2, genda utume 20. Akira amahera, wewe utume imifuko 20. Hanyuma ku mufuko umwe wose ndaguhaka 2,000. Agaca agenda agafata ya fumbire. Urumva yivye abandi bene gihugu. Statistike zose arazishe. Agaca we batwara ya mifuko 2, agaca ya indi 18 wa mudandaza. Umudandaza agaca aja kuyicuruza kubera abandi baciye babura. Nk'ivyo. Ega ni sensibilisation nukwigishanya. Nkaho twagize comité mixte ku mutumba bacamudenosa. Batega ifumbire bwa bundi. Muramenya ko ifumbire ni ya leta kuko iri subventionné kandi ku mahera menshi cyane. Wivye ifumbire wivye igihugu bikomeye cyane. Dufise ama comité mixte ngutwo tuntu utwo ndiko ndavugaga. Hacaba n'inyigisho rero. Ibi vya sensibilisation mwavuze. Mugabo kugira tuze dukure mu mutwe abantu ibintu bizotwara umwanya munini. Je ndazi neza twe dukoze neza. Nababwiye jewe nimbuye ngataga ikori nkakora muri transparence. Nta bantu bazogira ishari ngo urumva ngo rugendo urabe ngo neva ngo afise ibinibi ngo ategeza ko yarivye. Bacagenda kora bati sha ikori yatanze ibi wewe ubona ari ubusari ivyibano ngaya mahera afise turayabone ivyo yimbuye muri uwo mwaka. Yagize roveni zingana uku voilà na yembo yagize. Tugakora muri transparence. Abantu batinya kuko avuga ngo atunze. Ngo boca bavuga ngo yarivye. Kandi abantu baca baja bituma abantu badakora. Nuko nabonye beshi hari ikindi giturire naco nyene coco mwamaze kugibona neza ya marché public. Abagabo babiri baragenda bakicarana bagateka imitwe. Twibereye tagute. Kijya ntimwava sigiturire je kijya mvuga ngo ni coopération au détournement des biens publics. Umufonctionnaire yicarana n'umudandaza. Ikintu cyari kugugwa 10,000 gacha yigugwa 50,000. Ivyo 40,000 baraziyo babigaburira. None aho hova ngo nigiturire ni coopération bonyene bumvikanye ingene bibareta kuko umufonctionnaire de l'État ndababwije ukuri ingene amategeko yugaye. C'est la réalité, c'est impossible de détourner les fonds sans utiliser le privé. Mbwira ingene umufonctionnaire yokura amahera mu kigega ca leta. Ministre birashoboka. Ategeza guca ku mu privé. Barakopera rero. Mpaka amahera gasohokera hariya bakazoyagaburira hariya. Nico gituma digitalisation ni ikintu cyambere gikomeye. Ni kirore ico sinzi ko mwagishizemo digitalisation muri stratégie. Parce que c'est une torche qui est au-dessus de ce cadre-là. Il est surveillé.
digitalisation nayo nyene ntibayemera aba fonctionnaire de l'etat ntibayemera bajya muraza ntitwaba tuvuga ngo aba fictif none munsi ndazi ko bariho none munsi iyumvire muribuka abajene bavuze bati baragabiye igihugu logiciel batayigurishije ubwo nyene ingwano yacitagura ko bampenze logiciel idakora muyanke mwayibonye baragenda baragira n'amaese ya mbere baratora ico gihe baratoye nk'aba fictif barenga ibihumbi bingahe bacavuga ngo nongo iki kintu ngo ntigikora barahenze umukuru w'igihugu jewe naratanze instruction okay ukwezi kwa mbere bareke bagende bagire rusasuma avec empreinte digitale y'aba fonctionnaire ukwezi kwa mbere iyi logiciel nizohemba hanyuma duheze turabe ko vyanga ko bariko baravuga duheze turabe ko vyanga nivyanga duce tuva tuti murabesha nivyakunda naho ingorane abantu bahora bagira inyoto tuntu kabakabaye murazora ikintu cyose mubonye aba fonctionnaire bagize resistance haba harimo ikintu muri bukawobera ingene yagize resistance kuri digitalisation nkagenda barantirikanaje baranka kuvyugurura ngo vyase barambwiye ingene ngo bageze akantu nanje kubera ndi profane la matière ntatashuko barambwiye ati hajya ubwa mbere bavuze ngo rezo zacitse ngo nta internet ni BBS mbwira ingene ngahabura rezo ngo yabonetse ni ubu rero gurura ngo vyase kuguruka kubera resistance ikintu cyose mbonye mu resistance je ncamenya ko kirimwe amahera base decentralisation cyabona aho bahora barira base digitalisation niho bahora barira twemere ibi bintu byose bituma haba transparence je ibi biharuro mwagize ntavyo nemera je shaka yuko 2030 tuzoba turi samples tugwane ibe samples none kugwanya igiturire zero vyonanira naguta bene igihugu twese tubigiyeko uburenganijwe tumuburanira mu rubanza kuko n'abacamanza nkabije vya decentralisation y'intuze ya justice muze murakwida urwo rubanza rujanye nakora ibisho murako bidahera kare nta responsibility yari ihari tubwira bene igihugu umuntu arenganijwe muburanire burya wiyumvira veke conseil supérieur de la magistrature we wacirwa ngo ndagonde bagaca bakubona rero hari iki cyanyohe conseil supérieur de la magistrature birimwe abantu kabisa irimwo uburera abagabo ministre abibonye aho kera wamega conseil supérieur de la magistrature aba magistra barimwe nabaje kuburanira aba magistra none ubu kabisa urabona ko bashaka ubutungane ico nayikunze novuga yuko aho bukera tubavuga tuti institution judiciaire murayibona ku rwego rw'igihugu mwayibonye kuko kare nani mu minsi heze president wa Cour supreme yaca yicarana na chef muje na inspecteur general wa police kubera ntigwari urwego aroroke ateza kwicarana executive legislative kugira habe responsibility tumenye uwo tubaza tuje mu province tuti nindaje urwego rw'ubutungane mu province wewe kubera ikabene gihugu mu province ariko baridoga urwego rw'ubutungane rurakora ntirukora akabaza akavyishura kumviriza nawe ingene biremereye aca baseriye nawe acacunga aba magistra biwe dushitse mu komine wewe ni ujejwe urwego rw'ubutungane mu komine kubera iki komine yawe iri mu imyidogo aca avuga ati baka ni hatari nije ndavyishura finalema tugende kwizone murabe yuko ubutungane butazotumbera transparence nta handi iva c'est la bonne organisation de l'État ibintu bigatonda ku rutonde umufonctionnaire de l'État muri ministère akavuga ati wowe ujejwe iki atagikoze cotation mbi mugabo tushaka kuba conseiller tous urumva ukorere muri anonyma no il faut éviter l'anonymat nako no kukashirako éviter l'anonymat. Chaque fonctionnaire doit avoir une responsabilité pour être redevable. Ni wagikoze uragikora nyene niko bitegerezwa. Kuko tutondeshe neza igihugu ku buryo akajagari gahera. Akajagari kandi biroroshe kugwanya akajagari. Uri kurakora ikintu gifata kuri umu expert de l'État.
uri kuratunganya ibintu neza dukure ikintu cyitwa désordre nitwakorera muri transparence je ndabwije ukuri nkuba bashikiranganje bo bishaka boss ubunyene transparence hotera mu kwambere yamaze kwinjira twamaze kugira déconcentration twemere transfert y'uburyo mbe niko kimutemera décentralisation fiscale décentralisation économique amahera naduge mu ntara nabo bace bagira décentralisation mwikomine amahera yose tuyakore tuyarabe gutya tuyabona gutya je navuze niko bavyase tuzogira tuvyibakire neza tubaha ivyanditse bikwiye neza none naho bazokwanka wase ko ubugambara ibica bigenda na urutonde transparence c'est facile à faire très facile il suffit que kujya tuvuga ngo ama action mu ministère programme action décentralisation des services avec des actions à faire périodiques. C'est fini. Et on doit le faire. C'est un devoir, c'est une obligation. Si, regarde, si on n'accepte pas de changer nous-mêmes, on ne pourra pas changer les choses. La révolution commence par toi-même. Joneva nawazanye sijewe ico cenzogenda none rya vision 2060 kweri cenzo wakira umukuru w'igihugu muganavuga nti tugende umwaka wa mbere nibi umwaka wa kabiri nibi umwaka wa gatatu nibi muga nkuba hari abantu bacicaye bazi yuko ils vont commencer en 2039 non ça commence aujourd'hui même si on parle de transparence commence aujourd'hui kirazira kuvuga ibintu ntubishire mu ngiro ntavyo kuvuga gusa dukore hari abantu usanga biyicariye tacho bariko baragira bategezo gukora kandi vyiza dukoze byose bica bigenda umugani mwumvirize nk'umuntu uzawumva avuze ujya ritime ngo ariko ngo ntawe yishobora je gère plus de 5000 dossiers toi tu gères un seul dossier vous ne pouvez pas suivre mon rythme un seul dossier alors que j'ai fait ce dossier nyinshi jewe ko nemera nkavyuka 5 cyangwa nkaryama saa 7 y'ijoro saa 8 jewe kweri ndandarezo nakasoma amanote nkagira ico niyumviriye nabonye neza narizo wayigize narize nabi nkagusubirishamo waribagiye iki subira kuri iki umpe ibihiye nshobore gufata ingingo parce que un officier qui ignore la situation objective est voué à l'échec il faut qu'on connaisse la vérité et puis kandi byanditse no muri bibiri ngo vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira nukumenya la réalité muzosanga muri ko murakora neza nk'utwo tuntu ndiko ndababwira n'utuntu duto duto ariko ni byiza reka mere nkogeza ngaho ko tuzogoma twigishanya ntimwashizemo programme de sensibilisation tuzogoma twigishanya nuko gusa bigoye guhindura abantu mugabo en tant qu'intellectuel les participants au moins aujourd'hui vous allez rentrer avec un changement dans vos consciences. Comme ça, vous allez sensibiliser les autres. J'espère bien. Dushaka ko tugira ama comité rero, comité national, emwe ntimutinye kuvuga ko mukuru w'igihugu ari wazohirongo. Le président de la République sera président du comité national. Comme ça, ils auront à craindre. Et puis on dit ça. Société civile dijemu. Umusaseredoti yaje ngaha. Mukunda kuvuga ngo mwebwe mujejwe kwigisha gusa. Mutwemerere abasaseredoti de toutes les religions, société civile, ensemble, nous devons changer les choses.